mu vy'imigenderanire rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje hari kumbure abatavyibuka nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo na nyine icubahiro amaze kucishura kenshi avuga ati mbega none uwo muntu arondegwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe woguma umunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye uramurekura akaza agacirwa urubanza hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Naye ahandi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba n'ihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Erega yibereye yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari, ubundi yo wari gucuvuga uti na Rwandere nk'ibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ico kibazo nivyo umukuru w'igihugu niwe aramuswa Afrika, umwe bwa Afrika n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika? Hari ikintu turinda gutahura, umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi ahejeje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru wa ubumwe bwa Afrika, no kuvuga yuko ibintu byose bizoca vyeyangode. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibihugu byo muri n'umuryango w'ibiyaga binini n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano. Mu vy'imigenderanire rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje hari kumbure abatavyibuka nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo na nyine icubahiro amaze kucishura kenshi avuga ati mbega none uwo muntu arondegwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe woguma umunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye uramurekura akaza agacirwa urubanza hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Naye ahandi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba n'ihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Erega yibereye yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari, ubundi yo wari gucuvuga uti na Rwandere nk'ibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye.
ni ukuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha makuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati abanyabuna n'indire zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane kandi je ndanyizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese bagashikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi batitabaranya bagashikira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda batitabaranya nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko bova handi. Je numva umenga nta n'ikingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo bashobora kubandanya ugasanga mbere barashitse naho bagondoza umuntu byari byanse ko yigarura. Mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro tuba turakorwa kugira ngo mu by'ukuri icyo kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda byaje biryoha kurusha kuko urumva Burundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none banyegereza iki ubabikira iki. Nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira ejo tuzobarekura cyangwa hirya ye rero ko nabo barekuye n'uno munsi ndibezo cyazugurugwa. Nuvumenga nta ngorane yoba mugabo rero sino muvugira urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ego none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari ntambamye kungana na kwa kundi bagiye bameze. Inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera cyangwa bukagabanuka. Kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yarahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Urero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega leta y'u Burundi kubita mbega mumeze gute mbega mwarigaruye niho womenya aho bageze no munsi n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cyabo mumenye ngo bahindutse neza cyane nabi. Murakoze camuduga ku kibazo Siriro kandi yababajije kijanye n'ikibazo c'igitoro yafatiye kuri ingwano iri mu kigobe c'abarabu ati ni kibazo nkoramutima ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo worugeranya no mu 2005 yosanga hari budasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze abantu bariko barayira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga bari ayandi marira kuko bagira bati icombi ibirenge no hakandagira gahembe no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo cy'igitoro kituraje ishinga no munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa no kuvuga yuko dufise aho tugishira aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare no munsi amafaranga mva makungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. Uraze nko kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uku kwezi kwa kabiri umaze kurenza umuriyaridi w'amadolari yinjiye muri ico gisata. Urumva ko umurundi atobura kugira ati ejo ni heza kurusha. Ni ukuvuga rero ko twebwe
uko tuzobananya twimbura dusoroma umurima weze, aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze, hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza, intambamyi nyamukuru ntiyamye ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru ahanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa, bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu ata abantu bariko bararonka igitoro ku masitasiyo. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amasitasiyo yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeyi bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeyi. Ni ukuvuga yuko bizogenda cyongerekana tuzoza turaronka. Ati mbega none intambara yo mu kigobe c'abarabu ntizoha bituma vyunyuka. Emwe nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba. Ingwano ya Irani na Iraq yabaye mu myaka iheze. Mu kigobe c'abarabu burya hano intambara, abarundi rero borema, so kuvuga yuko kubera ko mu kigobe c'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo. Leta izobandanya yitaho abantu bayo, aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane, uburyo bukenewe gushirwamo ibushiremo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye, hanyuma bikeneye kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema, ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko ngo nuko ariko haraba intambara mu kigobe c'abarabu. Murakoze.